Shalom shalom mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo, ndabaramukije cyane gose, amahoro y'Imana bane namwe. Ni Karimbera baranyizigiye, n'umunsi mwiza nogeye kuza gusangira namwe n'amajambo y'Imana. Imana yashitse ku mutima, Imana ibahezagire mwebwe mwese mukurikirana zino nyigisho, mwebwe mwese mufashwa. Yesu abihererwe icubahiro, kandi Imana ihezagire mwebwe mwese musengera. Nukuri numugisha kubagira, kubera ko iki gikorwa kenera amasengesho nama nabivuze. Rero mwebwe mwese mufata akanya ko kugisengera, nukuri Yesu abampezagirire cyane. Hanyuma ni waba utaragira subscribe urashobora kuyigira kugira ngo ngize video ucoronka notification yuko yasohotse. Urashobora kugira like, urashobora kugira share, urashobora gusangiza ubutumwa abandi. Ubutumwa bw'Imana burakeneye kuvugwa cyane muri kino gihe. Turakeneye kuvuga Yesu, turakeneye kuvuga ibikorwa dukorera mu buzima bwacu, turakeneye kuvuga imirimo yiwe itangaje. Nukuri usangiza abandi ubutumwa bwiza, ntubwigungane. Ni kwijambo ry'Imana rivuga ico wamenye, ico warose ugisangiza abandi kugira ngo nabo bagendererwe n'Imana. Nta womenya ushobora gusanga ubutumwa umuntu ugasanga buramukijije. Je ndabizi ndakira cyane mu butumwa iyo ndiko ndakurikirana abakozi b'Imana batandukanye bariko barigisha. Nukuri ndafashwa cyane gose, hari haho mva naho ngera. Ni kuvuga ngo gusangiza ubutumwa abandi birafasha uwo bibwiye, bishobora kumufasha mu gihe muri wowe utanazi utaniyumviramwo, ariko ugasanga yafashijwe. Rero ntureke gusangiza ubutumwa abandi kugira ngo nabo bahezagirwe. Yesu abahezagire. Rero uno munsi nashaka kandi mbandanye mvuga kuri irya teme ngize ko iminsi ivuga ku kwizera. Numva ngize iminsi nshaka kuvuga ku kwizera cyane, numva afise ibintu byinshi byo kuvuga ku kwizera. Uno munsi nashaka kuvuga rero ukwizera kudutuma dufata risque yo gukora ibintu byona dushira mu bibazo. Ni kuvuga ugakora ikintu wumva ko n'ubuzima bwawe bwo hasigara, ugakora ikintu cyo kwizera Imana ku buryo wumva ko nta kintu na kimwe wisigarije, nta kantu na kamwe ubitse muri wewe, wayiyeguriye, wayizeye muri vyose, wayiherejemwo ukwizera kose. Wayibwiye ngo Mana ni wewe gusa nizeye, nishake ndahasiga ubuzima, nishake nankwe, nishake ntukwe, nishake ngire ko amajijuma atandukanye, ariko nizeye wewe. Haleluya. Uko nuko kwizera naje kuvuga uno munsi. Imana ishimwe cyane. Risque turayafata kenshi, turafata risque mu buryo tutanazi. Tuba twumva umenga ni ibintu biri safe, ariko burya haba harimo risque. Nshaka gutanga uburorero bubiri. Indege, kurira mu ndege ugiye ahantu, ni iyihe garanti uba ufise yuko ushika iyo ugiye, uretse ijya tike uba ufise muri wewe wa printinze ikubwira, iguha itinerary yaho uca, aho uzogera escale n'amasaha uzoshikira iyo ugiye. Iyindi garanti uba ufise yuko uduga muri ico kirere ukagera iyo ugiye amahoro, ni yihe? Nta nimwe. Ni risque uba wafashe. Rero turafata risque yo dufashe indege, ariko twebwe twumva ko ni namahoro. Turafise tike, turafise bitwereka ingene tugenda naho n'amasaha tuzoshikira, ivyo birakwiye. Ariko ijya bari risque wafashe kubera ntubuzi ico kirere kuva y'amahoro, ni risque uba wafashe. Business, iyo utanguye business, umugenzi yaje arakubwira business ariko arakora, yakubwiye haja kurangurira, yakubwiye umwimbu aronka, yakubwiye amafaranga ushobora gutanguza n'inyungu uzoronka mu gihe kingana gutya anye, byose yabikubwiye. Wowe ukarondera amafaranga ukagenda ugatangura. Ni iyihe garanti uba ufise yuko uzokunguka nkuko yabikubwiye? Nta nimwe. Wewe wafashe iyo risque gusa. Wapfuye uvuga ati okay ndagiye bizogenda gutya anye, kandi hari igihe ushobora kubigira ntibikunde, hari igihe bidacamo ugasanga wewe ntivyakunze, wakoze exactement ibyo umugenzi wawe yakoze, ariko ugasanga ntiwungutse nkuko nawe yunguka. Kubera iki? nta garanti wari ufise, wakoreye kuvyo yakubwiye gusa, ariko warafashe risque yo gutangura kugira ngo urabe ko hari ico woronka nawe witeza imbere. Rero turafata risque mu buzima, mu bintu tutaniyumviriye ko cyane, ariko ugasanga
hari igihe byakunze byaciyemo n'igihe bitakunze muga risque zo twama twazifashe. Rero no ku Mana nagira mvuge ngo urashobora gufata risque yo kwizera Imana. Amen. Urashobora gufata risque yo kwizera Imana, ukizera Imana mu kintu mu maso yiwawe kidashoboka, mu gihe uzi ko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi, mu gihe uzi ko Imana ari yiganze ivyaremwe vyose. Nukuri twari dukwiye kuyizera kurusha uko twizera izo business, kurusha uko twizera iyo ndege, kurusha uko twizera izo risque zindi zose tugenda dufata mu buzima. Twari dukwiye kumenya ko Imana ko ariyo muremyi wa vyose, ari iri hejuru ya vyose. Nta na kimwe cotuma ntayizera, nta na kimwe cotuma nkekeranya kuri yo. Imana idufashe cyane. Aburahamu turamuzi, ijambo ry'Imana ritubwira ko ari sogokuruza wo kwizera kwacu. Niko Imana yamwise sogokuruza wo kwizera kwacu, kubera ko Aburahamu yarizeye Imana mu bintu bitangaje cyane. Iyo mvira Aburahamu yarasezerano ry'uko azovyara umwana w'umuhungu, ariko uwo mwana yagiye kumuronka amaze imyaka 100. Aburahamu rero amaze kuronka uwo mwana, Imana icimubwira ngo genda umutange kw'ikimazi. Umutwe w'ijambo ni hari yanye muri mu gitabo c'Itanguriro kuri mu gice ca 22. Umutwe w'ijambo uvuga ngo Imana igeza Aburahamu. Imana yaragerageje Aburahamu kugira ngo irabe ukwizera kwiwe mu Mana ingene kumeze. Imana imubwira ngo genda umutange kw'ikimazi, uwo mwana wawe Isaka, uwo mwana umwe ufise, genda umutange kw'ikimazi. Aburahamu ntiyiswe sogokuruza wo kwizera for nothing, ntiyiswe sogokuruza wo kwizera kubusa. Hari hico he earned it, yarabiciye ku Mana. Yumvira umwana yarosa amaze imyaka 100, Imana ikacimubwira ngo genda umutange kw'ikimazi. Aburahamu ati ego Mana. Aburahamu aragenda aratora umwana, aramutwara, baraduga, baragenda. Umwana bari mu nzira aramubaza ngo none data, reka dusoma ayo majambo. Ni mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 22. Mu gice ca 22 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Reka nsoma ayo majambo yonyene ngo Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da, aramwishura ati ni igiki ga mwana wanje? Ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama wo gutanga kw'ikimazi co guturirwa uri hehe? Aburahamu aramwishura ati erega mwananje, Imana yonyene irironkera umwagazi w'ikimazi co guturirwa. Nuko bompi barajana. Wibuke navuze ngo turiko tuvuga ukwizera gutuma ufata risque. Aburahamu yafashe risque yo kuja gutanga umwana w'ikinege. Yafashe risque gute? Wibaza ko Aburahamu yari yabivuganye na Sara? Wibaza ko yari yabibajije umugore wiwe ko Imana yamubwiye ngo agende kumutanga ko ikimazi? Naho Sara yarazi ko umwana bamuhawe n'Imana. Sinibaza ko Sara yari kubitahura ivyo bintu. Murabizi mwese, umuvyeyi, umumama, kumva ngo umwana wiwawe ngo waje kumutanga, nibaza ko ico kintu kitoroshe cyane ko umumama yocakira. Ariko Aburahamu afatiye risque yo kwizera Imana yamubwiye ivyo bintu, aragenda gutanga Isaka kw'ikimazi. Iyumvire Aburahamu ingene yumvise amerewe muri we, umwana amubajije ngo mbega ko inkwi n'umuriro tubifise, ikimazi co gutanga kiri. Ariko ndakunda Imana. Aburahamu ntiyigeze akekeranya, ntiyatinye. Je ndumva muri jewe ko umwana wanje ambajije gutyo onye, uretse yuko no kumutanga kw'ikimazi sinzingira Imana ingene yoba yangize. Sinumva ingene nogenda ngo umwana wanje ngo ndatwaye ngo shire ngo kunkwi ngo ncumite. Aburahamu nivyo yaragiragire. Ega yaramutwara mushikanayo, araboha ashira ku gicaniro, atora imbuga itangwa acumite. Umumarayika w'Imana caramuhagarika. Aburahamu ntiyari yati. Nariko mvuga rero jewe nibaza ko vyongora, kandi nawe nibaza ko vyo kugora utigize umuntu agira be Aburahamu 2. Nawe nibaza ko vyo kugora. Rero Aburahamu umwana aramubaza ngo mbega data, ngo ko dufise inkwi n'umuriro, ngo mbega ikimazi
cyo guturira kiri hehe? Aburahamu yishura umwana n'ubwenge bwinshi ngo uhoraho ari bwironkera ikimazi, ngo Imana irizanira ikimazi. Haleluya. Aburahamu yari yarengeje kukwizera sinzi ko kubaho muri isi. Aburahamu yari yarengeje, yari yafashe risque yo kwizera Imana. Yayindi yavuga ati Imana yamumpaye ko ariyo yongeye kumbwira ngo ndamutange, sindeka kumutanga, Imana yonyene irazi ingene izobigenza. Yari yagize ukwizera kurenze. Aburahamu yaragize uko kwizera ko afata iyo risque yo kugenda gutanga umwana we w'ikimazi. Uko kwizera turakeneye iyo risque, turakeneye gufata iyo risque mu kwizera Imana yacu. Ntibikenewe yuko wogenda gutanga umwana wawe, ivyo ntavyo ndakubwiye, nanje ntavyo ndiko ndibwira kuko sinzi ko nobishobora, ariko hariho ibindi ukeneye kugiramwo iyo risque yo kwizera Imana kuri urwo rugezo, ukumva ko wizeye Imana ku bintu nawe bidakorwa mu bwenge bw'iwawe. Ndi sure ibintu byakorwa mu bwenge bwa Aburahamu. Umwana yarose amaze imyaka 100 murindiriye, no kuvuga murindiriye imyaka kiriya gihengera bagira mariage bafise nko mu ma 18 ans 20 ans gutyo. Ni kuvuga umwana yamurindiriye imyaka nka 80 canke 70 dufate, ariko ntiyigeze akekeranya na gato, ntiyigeze agumye uwo mwana ngo vyanke kwa mutanga. Imana idushoboze cyane. Aburahamu atubere icitegererezo. Ca kindi wumva kikunaniye kwizera Imana, ongereza, gira ukwizera nkuko unye. Fata iyo risque, vuga ati Mana ndakwizeye naho ntariko ndabona inzira. Mana ndizeye ko ushoboye kubikora naho ntariko ndabona ingene vyogenda. Ndizeye kuri Imana yaremye vyose naho ntariko ndabibona, ndazi uzobikora, urabishoboye, ufise ububasha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ikindi nashaka kuvuga, iyo dufashe risque mu kwizera, tuba twizeye imigambi Imana dufiseko, tuba twizeye umugambi w'Imana ku bugingo bwacu. Ni kuvuga wizeye ko Imana uko biri kose umugambi ugufiseko si mubi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yeremiya 29:11, avuga ngo kuko ivyiyumviro ndabiyumvirako atari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro. Haleluya. Ngo si ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro. Uba wizeye ko imigambi Imana igufiseko si y'ivyago. Uravuga ngo Mana, naho ntariko ndabona neza inzira, naho ntariko ndabibona neza uko vyogenda, ndizeye ko imigambi ufiseko atari y'ivyago ariko ari y'amahoro. Haleluya. Aburahamu sinkekeranya ko mu kwemera kuja gutanga umwana wiwe w'ikinege yaronse yarindiriye imyaka n'imyaka mu kwemera kuja kumutanga, nuko yari yizeye yuko hariho uwundi mugambi Imana ifise ku bugingo bwiwe. Yari yizeye yuko hariho iyindi plan Imana ifise ku bugingo bwiwe. Yaravuga ati jereka nkore ico Imana yambwiye, ariko ndazi ko hariho iyindi plan, hari ikindi Imana yanteguriye. Hari igihe Imana itubwira ikintu tugatinya, kubera tukuma turabisha amaso yacu, tatuma tubona ivyo tubona, bikanka yuko tuvuga ngo Mana ndemeye, tugatinya kuvuga ego ku Mana, ariko Imana ibifise uyundi mugambi ku bugingo bwacu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mwene data, wizera Imana uzi yuko hariho uyundi mugambi ifise ku bugingo bwawe, hariho plan igufitiye, hariho ico yasezeranye kuri wewe, hariho ico igomba gushitsa kuri wewe. Ntukangwe n'ivyo ubona bigukikuje, ntukangwe n'ibitagenda neza, ariko izere uwakubwiye. Imana ntibesha, ico yavuze izogikora kandi izogushitsa ku mugambi wayo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Icanyuma nashaka guherezako, iyo dufashe risque yo kwizera Imana, tuba turiko tuyereka urukundo tuyikunda. Reka nkoresha aka karorero. Umuntu ukunda uramugira confiance, umuntu ukunda urizera ivyo akubwiye, siko bimeze? Umuntu ukunda urizera ivyo akubwiye, umuntu ukunda akubwiye ikiinye uracemera kubera ko uramufitiye confiance, urizera yuko ivyo akubwiye ari vyo. Murandaba abana, umwana wiwanje ariko arambwira ikintu, kubera urukundo ankunda, ndamubwiye ikintu aracemera, haravuga mama ntiyombesha, mama ico ariko arambwira nico, mama ntiyo nta mu rudubi, kubera ko
atrustinga urukundo ndamukunda cyane, akabona yuko ataca tokora ndakimubwiye, aranyizera cyane kubera urukundo ankunda. Iyo dufashe risque yo kwizera Imana, tuba tuyibwiye ngo Mana ndagukunda, ubu uri urayiprova kandi urukundo uyikunda, ubu uri kurayereka ingene wizeye ko ishobora kukugirira neza. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo c'Abami igice 18 turabonamo inkuru ya Eliya ariko ashaka kwerekana ubushobozi bw'Imana. Gihe Abisirayeli bari basubiye inyuma, nkunda kubivuga ngo Abisirayeli bari abakristo ba on and off, barakunda kubivamo kenshi. Hanyuma rero ico gihe bari basubiye inyuma, umwami w'ico gihe yari yitwa Ahabu, yarongoye umugore yitwa Yezebeli, aca mujana mu bigirwamana, kuko Yezebeli wabo basenga ibigirwamana. Abisirayeli batangura gusenga ibigirwamana, batangura gusenga kubaka imana za Bayali, batangura ibigirwamana bava ku mana yabo. Hanyuma Eliya arababara cyane, acababwira ati muzomara imyaka 3 n'igice atamvura mubonye. Ico gihe inzara irabica kubera nta mvura yagwa, imyaka 3 irahera atamvura ikiragwa. Eliya aza kugaruka rero, aje kubabwira ati okay, uno munsi rero Imana ifise ubushobozi tuyigaragaze. Nimba ari Bayali, nimba ari izo mana zanyu musenga, bigaragare ko ari izo mana. Nimba nanje Imana senga ari yo kuri, bigaragare ko Imana yanje ari yo kuri. Eliya yubaka igicaniro, ababwira gushira ko ibimazi, aca babwira ati dusenge rero, mwe murasenga Bayali yanyu, nanje ndasenga Imana yanje. Imana iza kurekura umuriro kuri iki kimazi, turasha tuvuga ko ari yo mana yo gusenga. Eliya rero arababwira gutyo wonye, babigenza uko. Abasenga Bayali barajaho barasenga barasubira, Imana yabo ntiyumva, ntiyarekura umuriro. Umunsi wose urahera, Eliya ageze gusenga arabwira ati je mbere kuri ico kimazi canje shaka musuke kwa amazi menshi, sukako ongera kandi raba no mu mbavu hose ko hari amazi hatose, hose suka kwa amazi. Ati hanyuma turaba Imana yishurisha umuriro yariyo. Eliya arasenga aravuga ngo uhoraho, ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo no munsi ngo bimenyekane kuri Imana mu Bisirayeli. Haleluya. Ngo no munsi bimenyekane kuri Imana mu Bisirayeli. Eliya yarafashe iyo risque yo kwerekana ingene atrusting Imana yiwe, ingene yizera. Aravuga ngo no munsi bimenyekane. Iyumvire Eliya, ukwizera nibisazi. Nari yumvira iki kintu ndavuga none Eliya nkubu yari yumvira ati mbega hamwe iki kimazi kitosha, hamwe umuriro utova mu ijuru ngo buruke ngahaye, jewe bongira gute? Ariko ntiyitaye kuvyo bokwiyumvira, niyiyumviriye yuko bitoba, kubera yari afise ukwizera gushitse mu Mana yiwe, kandi yarayikunda. Yaravuga ati Imana yanje, ndakeneye ko Imana yanje igaragara mu Bisirayeli, ndakeneye ko Abisirayeli bamenya ko atayindi Imana yo gusenga, ndakeneye ko Imana yanje ariyo yonyene iboneka. Eliya arasenga, ubwo nyene ngo umuriro ucururuka uvuye mu ijuru uturira ca kimazi. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kubera yari yizeye Imana yiwe, ukwizera kutajegajega. Eliya arizera Imana aherezamwo. Imana ishimwe cyane. Ndisuye Imana ngaho onye, kubera uko kuntu Eliya yayizeye, Imana yavuze tu umwana wanje araprove ingene nkunda, umwana wanje araprove ingene confiance yiwe yose iri muri jewe. Reka ndamugirire neza, reka nerekane ko ndi Imana ishoboye byose, reka nerekane ko ndi Imana iri hejuru ya byose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo ca Daniel mu gice ca 3 turabona abasore batatu, Meshaki, Shadrach na Abednego, ingene base gusenga ibigirwamana. Baravuga ngo Imana yacu yo mu ijuru dusenga niyo yonyene yo gusenga. Baranga gusenga ikigirwamana umwami yari yaremye. Umwami yari yubatse ikigirwamana, avuga yuko abantu bose bazogifukamira. Ariko aba basore batatu, mbere bari bane harimo na Daniel, hari abasore bane bazanywe ari nyagano muri Babuloni, baravuga ngo nta Mana dushobora gusenga. Bari barigishijwe, bari baratojwe Imana yo gusenga, bari
bari bafise Imana bize kuva mu bwana bwabo, kuva mu buto bwabo, bavuga ngo iyi Imana nitwoyirekura. Bari bafise Imana bakunda n'umutima wabo wose, baravuga ngo iyi Imana yacu nitwoyivako, nta kindi twosenga. Baranka kuva ku Mana yabo, baranka gusenga ibigirwamana, baranka gusenga ico kimana umwami yari yaremye. Baravuga ngo nituva ku Mana yacu, baca babaterera mu itanure rya kumuriro. Urazi cabaye, abo bagiye kubatayo nibo baciye basha, baciye baturirwa n'umuriro. Ariko abo basore nta numwe yigeze asha, baratembereye muri uwo muriro. Umwami agenda kurunguruka ngo arabe, asanga arimo n'uwundi wagira kane yambaye ngo impuzu zera, bari kumwe n'umumarayika. Imana yari yarungutse umumarayika wabo kubarinda. Mwene data, ni wizera iyo Mana, ni wahagarara by'ukuri mu Mana, ugafata iyo risque yo kwizera Imana yawe, Imana izokurungikira umumarayika kurinda mu itanure. Imana izokurungikira umumarayika ahagararana nawe mu itanure. Nacu uzoba nuzosha umuriro uzokugerako. Ijambo ry'Imana rero bitubwira neza ngo ni waca mu muriro nzoba ndi kumwe nawe, ngo ni waca mu nzuzi ngo ntizizokurengera, ngo nzobana nawe, nzoba Imana yawe. Oh haleluya! Ni wayizera Imana izokubera Imana, ni waguma muri yo Imana izokubera Imana, ni waguma uyizeye, ni waguma uyikunda, Imana izokubera umurinzi, izokubera umukiza. Imana ishimwe cyane. Yaraye majambo mwene data, kwari kugira ngo ndagukangurire gusubira kwizera Imana. Ndakubwire ngo emera ufate iyo risque. Nivyo ubona bitameze neza, emera ufate iyo risque. Emera. Turafata ama risque menshi mw'isi nabivuze, ariko emera ufate risque yo kwizera Imana. Izindi risque dufata mw'isi turazikuramo ama deception, havamo ama disappointment menshi. Ariko Imana yo tuyizeye nta deception ivamo. Imana yacu iratwereka ko ari Imana yo kwizerwa. Iyo tuyizeye iratwereka ko ari Imana ishoboye byose, ari Imana idahinduka. Imana iguhezagire wumvise aya majambo, kandi Imana igushoboze kongera kuduza ukwizera. Reka dusenge. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndagukengurukiye amajambo yawe meza wongeye kuduhereza. Izina ryawe gira rishimwe kandi rihabwa icubahiro. Ndasengeye umuntu wese yumvise aya majambo Mana, kugira ngo wongere umudugirizo kwizera, wongere umugeze ku rundi rugezo akwizera, bimwe bitanyeganyega, bitajegajega, akwizere ku yindi dimension irenze ubwenge bwiwe, kugira ngo abone kugira neza kwawe, abone ukuboko kwawe mu bikomeye, abone ukuboko kwawe mu muriro ariko aracamo, abone ukuboko kwawe muri bya bindi ariko aratambuka kumwe ikimazi, abone ukuboko kwawe. Kujya Isaka yakubonye ari ku nkwi hejuru bagira bamucumite, ariko akabona ukuboko kwawe, umumarayika akaza agafata imbugita yari igiye kumucumita. Reka mwami uyu muntu ariko araca mu bihe bibi, wongere umudugirize ukwizera, kugira ngo abone ukuboko kwawe Mana. Urakoze Data wera, ndagushimiye abumvise aya majambo, ndagushimiye n'abazokumva mu nyuma. Nushimwe Imana kandi ushigwe hejuru ubu n'ibihe bitazoshira. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Turarangije. Imana ibagirire neza. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.